Shimwe Yesu nashimwe kandi tugorora ibiganza twese turamukanye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abahezagire, Yesu abamugisha. Turanezerewe cyane kuba hano, kubabona nyine mwicaye hano. Twamaze guhezagirwa, twamaze kunezerwa. Yesu nashimwe. None bavuze ngo duhane kaze, ngo twakire abashitsi. Ngomba gerageze nabe ko ndabishobora. Numvise bavuga yuko hariho abaje bava muri groupement Noa, bo byaguruka tukababona kugira ngo tubahe kaze. Ego na bene data, none tubahe kaze mu izina ryawe. Mwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze bene data, Yesu abahezagirane natwe. Tuce tuja muri groupement Sud nayo. Abaje bava muri groupement Sud, kandi rero mwicaye neza. Bamwe bari haruguru, abandi hepfo. Bariya rero ni groupement Sud. None tubahe kaze mu izina ryawe. Mwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose bene data, umugisha w'Imana. Tuce tuja muri Université du Burundi. Namye mbaza ngo mbega hariho groupement Sante, ngira ngo iyo ni Site. None Mwami Yesu Kristo abakorera iki? Kazi rwose umugisha w'Imana. Hariho na Omoneri Irangomisikani, abandi nabone bavyaguruke aho bari. Omoneri tubahe kaze mu izina ryawe. Mwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose umugisha w'Imana. Hariho n'abandi bise abahano, Ijere na Enes, nabone bo byaguruka tubakire, kuko mu gatondo twari twabakiriye ari bakeya, ubu rero bagwiriye ni benshi. Ababene data nabone tubahe kaze mu izina ryawe. Mwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose umugisha w'Imana. Hanyuma twagomba kubaza, kuko mugwaruka hari usanga baca batumira abandi bati turafise igikorane, hanyuma babitavye bakaza nabone tukabakira. Abashitsi baba barimo batari muri abo bose twadondaguye bo mugwaruka, nabone bo vyaguruka atari muri ayo magrupema, ariko yumvise mu mutima yoza gusangira na twebwe imigisha y'Imana. Hari uwo bari turabona mwene data amaze guhaguruka, hariho n'abandi bariko barahaguruka. Mushishikare guhaguruka, turanezerewe rwose nuko urugwaruka rwacu batihereranya imigisha bonyene, bagombye kwisangira n'abandi. None bariya abashitsi nabone tubahe kaze mu izina ryawe. Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose bene data. No hanyuma kandi muze imigisha ni ya twese, Imana ntirobanura. Hanyuma twagomba guha kaze abadufasha muri iki gikorwa ca encadrement. Ngo vyaguruka umuntu wese yumva yuko afise uruhara muri iki gikorwa cyo kurera urwaruka rwacu. N'aba bene data nabone tubahe kaze mu izina ryawe. Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose ukomeze
duce duha akaze n'abavugabutumwa abakozi b'Imana bari hagati yacu, kuko hariho abaje baherekeje urwaruka rwabo, hariho abahava baronka akaze kabiri ntibibatangaze, boba barimo babandi nyine ngira ngo bari baherekeje guhaguruka. Kaze kumva umugisha w'Imana. Yego, hanyuma tugaruke hano hejuru naho hariho abakozi b'Imana nabone bari hano muri iki gikorwa cyo kurera urwaruka, abazezwa shengero nabone baje kugira ngo dufatikanye umugisha w'Imana muno munsi nabone bavyaguruke, baje bava mu bwiza butandukanye buhaguruka naba none tubaye kaze nabone. Mwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze abakozi b'Imana mu mugisha w'Imana. Nuko turanezerewe rwose kuri uyu mwanya Imana yongeye kutwongera. By'ukuri umuntu yazindutse mu gatondo yari yarose amajambo y'Imana, ariko hariho n'ayandi y'inyongera. Yesu nashimwe. Murabona iyo dukoraniye mu ngoro y'Imana, ubushobozi bw'Imana buba buri hano n'ubwiza bw'Imana buba buri hano. Nico gituma tunezerewe cyane no kwakira urwaruka rwacu, tubibutsa yuko ari abana b'ishengero. Mwebwe ntimuze mwifate nk'abantu bari hampande y'ishengero, oya, muri mw'ishengero. Turakeneye kubabona, turakeneye kuba hafi yanyu, turakeneye kubarira no gufatikanya urugendo ruja mu ijuru, kumenya ibibagoye no kumenya ibiboroheye. Yesu nashimwe. Kandi rero uno munsi vyitwa ko muriko murererwa muri Ankatrema, ariko Ankatrema niyo ishengero, nta shengero nta Ankatrema, ikintu kimwe. Yesu nashimwe. Kuko aha muri iyi myaka mikeya muri mu mashuri, ejo muzoba muri ahandi. Hari aho umwe muri mwebwe azoba ahagaze ahagaze. Yesu nashimwe. Hanyuma tubibutsa yuko igikorwa kinini mushinzwe gihambaye ari ukwiga. Ab'inyuma murayumvise uko nabivuze. Igikorwa ca mbere gikwiye kubaraza ishinga ni ukugira gute? Yesu abahezagire. Mwavyumvise. Nimwiga mukagira umwete n'ivy'igihugu kibazigako, kandi hari n'igihugu canyu kibakeneye ko nimwaheza amashuri. Ishengero ryanyu rirabarindiriye nimwaheza amashuri, hari ibyo ribazigako. Ababyeyi banyu, barumuna banyu, abo muvukana, hari ibyo babazigako nimwiga neza mugasozera iki kivi cabazanye muri kino gisagara, kuko nibaza yuko mwese mutavukiye muri kino gisagara, mwaje kugira ngo mwige. Yesu nashimwe. Vyotunezera cane rero twumva inkuru ngo urwaruka rusengera mu ishengero rya Pentekote nta bayoberwa barimo, bamenya bose. Iryo rizoba iteka kuri twese. Reka none muzomenya mwese. Yesu abahezagire. Aha rero mugize neza kuko kugira ngo mukwizera mu bivuze. Twebwe baturukitse mu ishuri rya Bibiliya, bakaturungika turi benshi, kandi abaturungitse baca bavuga ngo dukeneye yuko ngo muzane ikibanza ca mbere. Ikibanza ca mbere naco harawusanga gitwara umuntu umwe gusa. Urumva rero bwa kubera twiga turi bakiya, naho uvuga uti nabaye wa gatatu muri batanu ntacu. Yesu nashimwe. Ariko nuko mu vyatuye bizobaho mbere uko imihezagire y'abavyeyi no munsi murayitaha, kuko bizotunezera mu myaka izoza tubona aho duciye hose hari mwebwe nyene, igihe muzoba mwize neza mwahejeje
bavuga bati tumbere iriya banki ugasanga umwadeje waho ari uwaciye hano twareze. Yesu nashimwe. Ugiye mu bitaro kanaka ugasanga umuganga kuvura yaciye hano muri ibi bikorwa bya nkadrema kavuga ati ndanezerewe kuko ni umwana nareze. Yesu nashimwe. Kandi muri ibyo byose kubw'aya majambo y'Imana, kubw'indero y'agakiza ya Gikristo, nta nkeka bizotuma muba icitegererezo, muba amatara, nk'umunyu w'isi nk'uko ijambo ribivuga, aho muzoja hose. Yesu nabahezagire. Naranezerewe mu minsi iheze bariko barashingira intahe umuntu w'umutegetsi Imana yateye iteka ikamuha amabanga manini manini, bariko baratubwira bati ibyo ari byo byose hariya muri ruriya rwego arimo niwe muntu duharura yuko bayivuze mu gifaransa ngo ari exemplaire. Twaciye twumva tunezerewe. Yesu nashimwe. Iryo niryo teka ry'ishengero tubaziga ko mu myaka izoza. Hanyuma ikindi nk'abantu twumvise amakuru murimo n'amashuri atandukanye nayo tutayadondaguye hose, iyindi mpanuro twobaha ntimwiyugarane, mwugururire abandi nabo. Yesu nashimwe. Mureke abandi baze kugira ngo muronke abandi bakizwa bagakirizwa muri mwebwe. Mwumva bidakwiriye rero. Hariho ishuri rimwe numvise umutware waho yari yashinze amategeko akomeye kuko yari mu yindi dini, ntashake yuko abantu bakizwa ku bwinshi. Agaca avuga ati ndabasavye uwaje akijijwe nabandanya akizwa. Mugabo sinzi numva umuntu yahindukiye muri iri shuri ndongowe. Nimba mwinjiye muri abakizwa 20 muzotaha hari muri 20 nyene, umwe areka ko abavyeyi bazoca ngaha, bazoca baza ngaha basambe batubarire ingene yabahindukanye. Mwebwe ntimumere gutyo. Mureka abandi baze bakirizwe muri mwebwe. None nimuvuga ubutumwa muragira evangelization. Ni vyiza yuko twokumva muguma mwongerekana, ariko ntimwiyugarane. Yesu nadufashe cane. Muri kahise k'ishengero, muri irya migwi y'Abanyisirayeli, muri irya dini ryabo hari imigwi myinshi. Murazi ko hariho abafarisayo, hariho abasadukayo, hariho n'abitwa ngo n'abaherodiye, hariho rero umugwi nagomba kuvuga bita ngo n'abadeseniye. Abo baeseniye rero bavuga bati twebwe dutegerezwa kwikumira kuko twebwe turakijijwe, tuzi Imana cyane gusumba abandi. Reka twigire rero kuba mu bugaragwa kugira ngo abandi ntibatwambukize ibyaha. Yesu nadufashe cyane. Je nagira ngo umuntu akijijwe, abandi bari bafise ibintu byinshi bamwamurako kandi bikomeye. Yesu nashimwe. Imuze mwigirire rero abayeseniye bikumira bakaja mu bugaragwa kugira ngo bibereho bavyumva hamwe nabo bavyumva kumwe. Abo bandi bagumiyo bagumana ibyaha byabo ngo ntibabinjiremo. Yesu nadufasha cyane. Hanyuma ikindi norangiriza ko sinja gutevya, mugendere ku rutonde rw'ishengero. Yesu nashimwe. Ntimugire bishasha kuko mwebwe muri abanyabwenge, ubwenge butandukanye. Abantu barurangiranwa mu bwenge baguma bakurakuranwa ko, ariko ugumana akanovera y'Ipantekoti. Yesu nashimwe. Ntimugire bishasha kuko hari ibyo duhora twumva tutumva ahandi. Si hose ni hamwe wumva akantu ahandi ukumva kandi ugaca uvuga uti rero ni byiza yuko twoja turiyegereza urwaruka kugira ngo duhanurane, kugira ngo dukeburane, kugira ngo ube umuco umwe wo mw'ishengero rya Pentekoti, ntituba abantu turi kure na kure. Hanyuma igikorane nigitanguye. Je nizera yuko ishengero ryabahaye nk'ababarongoye bazoja barabakoranya kenshi, kandi natwe bizotunezera tubona yuko twegeranye turi umwe. Yesu nabahezagire. Turagomba by'ukuri kugenda nk'abantu, gutambuka co kimwe, kumera co kimwe gusa. Kandi hari ibintu
twagiye tudahuriza ko n'abandi tugomba kuja turakosora buke buke, ariko namwe mubigende ko nk'abanyabwenge nyene. Mu minsi iheze narumvise abantu bavuga ngo twebwe aha mu ishengero ry'i Bujumbura twarabujije urwaruka rwacu kugira ubukwe bakiri ku ishure, hanyuma turavyiyumvira ko cane. Hanyuma mugabo hamwe no kuvyiga no kubigenzura dusanga hariho umuntu, mbega umuntu arashobora gutangura kaminuza y'imyaka afise imyaka 18, barimo bafise 18, dufate akaza mu wa mbere afise 18, none aciye aza gusaba ubukwe turamwemera. Hariho umuhungu 19, umukobwa 18, haraho n'abana ngo ni mariage academique. Ibyo bintu twobijamo gahe naho boba barababwiye ijambo bakavuga ngo ubu umuntu ari muri kaminuza arashobora kugira ubukwe, ngira ngo barongeye ko ijambo rivuga ngo bavyiteguye neza, siko none bashobora kubaka urugo neza, kuko umwe ari mu wa mbere undi ari mu wa kabiri, mbega none bazoca bataha hehe? Murafise internet zagutse gose, ukuvuga rero aba barongoye bazoja baravyiga neza, nta rwango rurimo, muri abana bacu turabakunda, ariko tugomba ko kugira ibintu biri ku rutonde rwiza, hamwe ataco tuba tugawa. Yesu yadufashe cane. Ni ibi nagomba kuvuga bikeya, abandi baraza gushishikara, ariko nagomba gusoma ijambo ry'Imana rigufiya, hanyuma ncendeka abandi bashishikare. Hariya mu gitabo c'Abami, Abami igice ca 2 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Abami imigani muri Akonga igice ca mbere. Imigani ariko baramaza ngo abami bakangahe, ariko igitabo c'imigani. Imigani igice ca 2 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Mwana wanje niwemera amajambo yanje ukabika amabwirizwa yanje muri wewe, bigatuma utega ugutwi ubwenge ugashira umutima ku gutahura, mbere niwahamagara ubwenge ugashira ijwi hejuru uririra ugutahura, niwaburonderera nk'ifeza ukabusesangura nk'urondera izahabu yanyegeje, niho uzotahura ukubaha Uhoraho uko ariko, ukaronka ukumenya Imana, kuko Uhoraho atanga ubwenge, mu kanwa kiwe havamwo kumenya no gutahura, abikira abagororotse ubwenge buroranye, niwe nkinzo y'abagenda batunganye, kugira ngo arinde inzira z'imanza ziroranye, kandi aziga mu rugendo rw'abayoboke biwe. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana ngomba tuvugane ko gatoya kugira ngo nce ndangiza. Ahanini aya majambo y'Imana ashimikira ku bwenge, kandi tubananije hariya mu migani igice c'9 ku murongo wa 10 hari irindi jambo ryunganira n'iri. Imigani igice c'9 ku murongo wa 10 ijambo ry'Imana rivuga ngo ukubaha Uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge, kandi ukumenya Uwera niko kumenya ubwenge. Yesu nabahezagira kumenya ubwenge. Mwebwe rero biranyohera cane kubaganiriza namwe iri jambo, kuko mwebwe muri abanyabwenge, kandi Imana yarabahezagiye ibashira mu mashuri. Si uko abo mwatanguranye uwa mbere bose muri kumwe, hariho abasigaye hariya. Mwebwe rero ijambo rivuga ngo ubwenge murashobora kunyumva cane gusumba abandi, ariko ubwenge buri mu buryo butandukanye. Hariho ubwenge ndemana, hariho ubwenge twiga mu buzima bwa misi yose naho tutobanza kuja mu mashuri, hariho n'ubwenge twiga mu mashuri. Ariko
hari ubwenge butangwa n'Imana. Yesu nashimwe. Mwene data uri hano uno munsi ndakwifuriza kugira ubwenge butangwa n'Imana, kuko ubwenge butangwa n'Imana nibwo buyobora ubundi bwenge bwose. Yesu nashimwe. Hajya Salomo yafungama akabwira Imana ngo ndasaba imbere yuko nsaba ibindi byose ndagusabye ubwenge. Yasabye neza. Imana itanga ubwenge bumeze neza butagawa. Yego mu Gifaransa baravuga ngo connaissance, baravuga ngo savoir, science, technique, intelligence. Aha naho tubona ngo sagesse. Yesu nadufashe cyane. Hariho na university yitwa ngo ni sagesse yahereye ubwenge butangwa n'Imana. Ngira niyo sagesse. Yesu nashimwe. Ariko n'ayandi makaminuza hajya mwebwe ko mwakijijwe muri mu bariko barasaba Imana kugira ngo hejuru y'ubwo bwenge bw'ubumenyi muronke n'ubwenge butangwa n'Imana. Yesu nashimwe. Ubwo bwenge buca bwongerwa ko no gutahura. Ngo hariho abantu ijoro n'umurango baririra gutahura, bashira umutima ku gutahura, kandi turumvise yuko ubwenge uburondera arashira umwete wakaburondera nk'ifeza. Ifeza barazirondera ngo barimo abadandaza ngaho. Umudandaza nta mbega umudandaza kandi nta n'umwumva avuga ngo naramwijije ngo narakijije. Oya baziruka mu gatondo no ku mugoroba aho yumvise ibintu yirukayo arinda asaza. Sinzi ko bapansiyo n'abadandaza ubwo birashobora gushaka bati nta magara ngifise yo gushika hanaha, agaca abiha umuhungu wiwe akabandaniririzako. Babironderana umwete kugira ngo izo feza ziboneke n'izahabu. Abantu bacukura ubutare ibivu biba ari byinshi bakayungurura kugira ngo bakuremo kajya kantu k'agaciro. Yesu nashimwe. Bagira umwete wo gusesangura no kurondera nk'izahabu zinyegejwe. Hanyuma rero aya majambo yaciye atubwira ngo gutahura, kubaha Uhoraho uko ariko hariya ku murongo wa 5. Yesu nashimwe. Ngo niba uzotahura ukubaha Uhoraho uko ariko ukaronka kumenya Imana, ngo kuko Uhoraho atanga ubwenge. Irya jambo navuga ninakwifurije kugira ubwenge butangwa n'Imana, kuko ngo mu kanwa kiwe havamo kumenya no gutahura. Yesu nashimwe. Kandi umaze gutahura rero hariho inyungu, hariho avantage umuntu acagira kuko yirutse inyuma y'ubwo bwenge butangwa n'Imana. Kuko Uhoraho babikira abagororotsi ubwenge buroranye. Bwa bundi hariho ubwenge butaroranye rero. Yesu nadufashe cyane. Umuntu akaba umunyabwenge bwabo ntakora ibintu biroranye. Bantuge abigisha muri za kaminuza, umuntu ashobora kuminuza akagira n'amadoktora ubwo ntamenye amasaha yo gutaha. Saa 8 y'ijoro akaba aradudubiza bya biri babyita ngo eshu abaje sinzi nyine basigaye babyita, agataha yavuga kandi yaramenuje. Ariko ubwenge buraruranye gahe. Ubwenge butangwa n'Imana uguhana discipline, ukamenya ingene ukwiye kwigenza kugira ngo ube umuntu wigira akamaro. Icyubahiro erega bijya bintu bagira birabakura mu icyubahiro. Yesu nadufasha cyane. Umuntu agataha bukeye kandi ari umuntu agiye kurera abantu bangana gutyo. Tubasengere nabone bazoronka ubwo bwenge. Yesu nashimwe. Ayandi majambo hano twabonye yuko abagororotsi bagira ubwenge buroranye. Hajya ku murongo w'indwi babikira abagororotsi ubwenge buroranye. Niwe nkinzo y'abagenda batunganye. Iyo ugiye gutunganya wararonse ubwenge bw'Imana, mu byo ukora byose Imana ikubera inkinzo. Naho hari ibintu bikubangamiye, naho hari ibintu biguharamiye, Uhoraho ari hafi yawe akakubera inkinzo. Yesu nashimwe. Turafise umurorero muri Bibiliya uravye ubuzima bwa Yosefu. Kuva hariya kwa se bene bo bakamugurisha akagenda hariya kwa Potifari akagenda mu ibohero. Urabona yuko Yosefu kabisa Imana ari mufise ku mugambi. Imana iragufise ku mugambi mwene data. Imana iragufise ku integuro y'akazoza kawe.
zigenda kuko Yosefu hari ingingo yafashe ngo nta muntu yamenye Imana, nta munyisirayeli w'ukuri azi ko hari Imana mu ijuru yokora ikintu gisa gutyo. Yesu nashimye. N'urwaruka rw'ubu urashobora gufata ingingo nk'iyo Imana ikabikurongoramo ikakubera inkinzo kugira ngo ntituzoguhombe, n'igihugu ntikizoguhombe, n'ababyeyi ntibazoguhombe. Yesu nagufasha cyane. Daniyeli na bagenzi be nabone bafashe ingingo ngo wumviriza, naho tukiri bato, naho abandi bagenzi bacu basaragurika, naho barondera ibihinda, twebwe dufashe ingingo yo kutiyanduza ikintu na kimwe. Yesu nashimye. Imana yabibazigamamo, Imana ibabera inkinzo, haraza amategeko, haraza ibyagezwe bikomeye, ariko baguma kuri urwo rutonde biyemeje. Imana yagumye yiyerekana, haba mu bwobo bw'intambwe, haba mu itanura ry'umuriro. Imana yarababereye inkinzo, irabagirira neza. Yesu nashimye. Nico gituma ku murongo wa 8 havuga ngo kandi azigame urugendo rw'abayoboke biwe. Abayoboke biwe ni wewe na jewe. Mu rugendo nawe uratizigama atari uhoraho uhatanga ubwenge buroranye. Yesu nashimwe. Imana iguha ubwenge buroranye kandi kuzigame muri urwo rugendo kugira ngo tuzorusozera amahoro, ntituzorangirize ngaha mu isi. Ng'urwaruka urashobora kwirinda, urashobora kwizigama ziriya ngeso mbi abandi bagenderamo, ukazitera ibitugu, ukabandanya inzira y'umusaraba, kandi nizo gushikana mu ijuru. Yesu nawe ahezagiye. Abandi mu telefone usanga harimo ibintu by'ubugesera, no mu ngeso zabo, mu mvugo zabo hariho ibintu binyegejwe mu mitima y'abantu mu ibanga, bizohava bibasigaza ngaha munsi y'izuba kandi ishengero ryadutse. Aha rero niho nogeza n'aya majambo y'Imana. Usaba ubwenge buva ku Mana. Ubwenge bwo mw'isi uburondere kuko niko bwakuzanye, kandi buzogufasha gushika ku cyo Imana yaguteguriye, ariko kugereke ko kuri ubwo bwenge bwo mw'isi, ubwenge butangwa n'Imana. Umwe Salomo yasaba, umwe bwazigama Yosefu muri Egiputa, gushikaho Farawo avuga ngo mbega ngo twokura hehe, twobona hehe umuntu afise impwemu y'Imana nk'uyu musore. Ati reka tuje tumushinga amabanga akomeye. Imana nawe izokurongora, izokuzigame kugira nawe izogushikane ku mabanga akomeye. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese, Mwami Yesu nabahezagiye. Reka tuje dusaba Pasiteri Norma azasenga Imana. Data twese uri hejuru, wewe wisakaye mwiza, wewe uri hejuru y'amajuru, turagushimiye uyu muhingamo mwiza ugiye kutwemerera kuba hano, kandi turagushimiye izi mpanuro zimaze gutangwa n'umwungere wa kabiri w'ishengero. Turagushima Mana ubwenge bw'ukuri ari ukuva kuri wewe, ari ubw'iwawe. Turagushima ko rero wakoranije Mwami aba watoranije mu izina rya Yesu, kubarobanuye hariya mu makaminuza kugira ngo bakumenye. Bumvise yuko itangiro ry'ubwenge ari kubahoraho. None rero turaguhaye kaze, hezagira Mwami Imana amajambo tumaze kumva, kandi hezagire n'abayumvise. Turaguhaye kaze n'ibintu bigiye gushishikara, ari amajambo y'Imana agiye gushishikara, uyabonekemo. Ububasha n'ubushobozi buboneke hano, ubwiza bw'Imana bwongere butwikiriye ihema ryawe, ahantu twongere twabonera Imana. Turagushimiye kubyo tumaze kumva, haba muri izi mpanuro, haba n'ijambo ryawe tumaze kumva. Winde ubwiza bw'Imana butwikire hano, twirukanye impemu mbi n'imiyaga mibi, dufashe mbi n'imigabo mibi y'abadayimoni, ariko ubwiza bw'Imana butwikire hano. Winde uvuge, winde wongere ukoreshe abariko barashishikara, utugaburira amajambo y'Imana. Winde wiheshe icyubahiro, hama izina ryawe rishimwe hejuru. Urakoze, tugushimiye ibimaze kuba, ibyo tumaze kumva, kandi tukwitiriye kubishishikara. Urakoze kandi byose kubikora, ni mu izina rya